Wiriwe neza mu mwanya w'ibiganiro byacu ndongeye ndaguhaye ikaze mu makuru ariko aravugwa cane nga mu gihugu cacu cy'u Burundi ndetse no kwitsi muri rusange aho akomeje kugenda aratugeraho amakuru agiye atandukanye kandi akomeye cyane, amakuru atari w'ivumbi tuba twafashijwemo n'abatohoza amakuru n'abamenyesha amakuru bacu basanzwe ari inzobere, amakuru atari w'ivumbi. Ikaze mu biganiro byacu rero byo kuri uyu mugoroba nyine kwa gatanu itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 nido j'amakuru rero akomeje kugenda avugwa. Turaza kugenda twibanda ku ngingo nkuru cane, turaza kuyahera nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko Denis Bucumi Nkurunziza amaze kugenda atangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buzima bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse gushika none hakaba hari bimwe mu bintu byohanuwe nga mu gihugu c'u Burundi bikomeje kugenda bitangura gusohora. Ubu noneho nyine hari ikibazo cyamaze kugenda gishyirwa ahagaragara, hari ubutumwa bukomeje kugenda bunyuranyuranamo ku mbuga ngurukana bumenyi bwerekana imibereho myiza abari muri prison bakomeje kugenda barabaho nabi, aho bavuga yuko badaheruka ibifungurwa haba agafu ndetse n'ibiharage basanze bahabwa umunsi ku munsi, ndetse gushika none hakaba hari n'amakuru ariko avuga yuko n'ubundi abarundi bakomeje kugenda bamaganira kure nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye wifashe ubwo yari mu gihugu cya Zambia, akavuga yuko ico gihugu cyo bacarahuye n'amapfa aho hoba haravuye izuba ryinshi cyane rigatuma ibiribwa bidakura neza, akaza kwiyemeza kubatwerera amatoni ashika ku 5,000 by'ibiribwa harimo ibiharage, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye birimo imiceri, ibigori, ibishimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi rero abarundi ntago babibona kimwe, nyuma yuko n'ubundi bamwe mu barundi bavuga yuko nabo ubwabo bakomeza kugenda barahura n'ikibazo c'inzara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza magingo aya ngaha rero nk'uko amakuru akomeza kugenda n'ubundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho n'ubundi ici ni kimwe mu bibazo byongeye kugaragara nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe n'ubundi bibazo bikomeje kugenda byiyongera. Hari amakuru avuga yuko rero Denis Bucumi Nkurunziza akaba mutambukanyi wa Petero Nkurunziza nyakwigendera nyine ahoza atwara igihugu c'u Burundi, we n'umuhungu we Keri Nkurunziza bo bari kubandanya gukora ibintu bidasanzwe nga mu gihugu c'u Burundi bafatanyije n'abandi bayobozi basanzwe bakomeye mu bijejwe umutekano. Ibi kandi bariko barabikora nyuma yuko hasotse amatangazo ndetse n'amabwiriza amenyesha yuko ishengero yabo igomba kuba ihagaritswe nyuma yo kumenya yuko hari ibirimo bikoregwamo. Ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turaza kwerekezayo naho tumenye byinshi biriko biravugwa. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo ndetse na Perezida João Lourenço usanzwe atwaye igihugu ca Angola bamaze kuganira mu bigendanye n'umutekano uri kurazamba ngaha mu burasirazuba bw'ici gihugu ca Kongo. Kugeza none kandi andi makuru ariwo aravugwa cyane n'uburyo Minisitiri w'ubutabera nga muri Kongo uwitwa Constantin Mutamba yamaze kugenda arahishura yuko n'ubundi ngo baba bagiye kurega u Rwanda cane perezida wago Paul Kagame yuko bashobora kumurega mu rukiko mpuzamahanga rwa ICC nk'uko amakuru ariko aravugwa cyangwa se amakuru akomeza kugenda atugeraho avugwa. Hongeye kugaragara kandi inkuru z'abasirikare bashika kuri 172 b'abarundi bafunzwe bazira kwanga kugwana na M23 bakaba bagiye kujuririra iki cyemezo nyuma yuko mu misi iheze nyuma yuko mu misi iheze n'ubundi hariko haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho bari bamaze gucirirwa urubanza bagenda batandukanywa bashyira mu mabohero ajya atandukanye. Amabohero kugeza none bari bagabanyijwe mu mabohero ashika kuri 3. Ubu tuvugana kandi M23 ubu ngubu iragenzura imidugudu isaga 100 yose muri Kivu y'Amajaruguru. Ikaze rero nanone turebere hamwe ibiriko bigaragara, ndetse kugeza magingo aya ngaya turebere hamwe andi makuru akomeje kugenda agaragara. Reka ngwikaze unkurikiye ngaha kuri inombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kanda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshe
hanyuma kandi ufyonde n'ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo nitushyira ikiganiro bace baguhereza ubutumwa cyangwa se notification cyangwa notification kugira ngo ubashe kuja urabana natwe 5 kuri 5. Ikaze mu biganiro byacu rero ngaha kuri wowe dukurikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye. Reka nanakubwire yuko rwose ari ingenzi kubana natwe, nkubwira yuko gushika none n'ubundi tugiye kuzaja turabana 5 kuri 5. Abari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Reka kandi nkubwire yuko gushika none abandi mudukurikira muri mu bihugu by'abaturanyi u Rwanda, Kongo ndetse n'ahandi ku isi, tubahaye ikaze tunabifurije ibihe byiza cyane. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ku isi turabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Niba aho uherereye ari umugoroba, ndakwifuriza umugoroba mwiza cyane. Niba ari ku manywa cyangwa mu gitondo cyangwa mu rukerera, ndakwifuriza kumererwa neza cyane, komeza kugira ibihe byiza. Ikaze rero n'ubundi kuri no mbonesha kure yacu, aho nayo yanyu imwe rugende muca muronkaho amakuru agiye atandukanye atariho ivumbi. Ikaze tuyatangurire nga mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi rero gikomeje kugenda kiribasigwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo bikomeye cyane, ndetse gushika none abanyagihugu bashobora kuza kwiroha mu mihanda bigaragambye bagakora imyerekano ikomeye cyane, aho bashobora kugenda n'ubundi bagira ibyo basaba mu gihe ubuzima bwabo bukomeje kugenda bujya aho cyane, haba mu bigendanye n'imirire cyangwa se ibifungurwa n'ibindi bifasha abantu mu kugira ubuzima bwiza bikomeje kugenda bihenda cyane. Ariko kandi hakaba hariho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe rero muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuza guha ibintu bidasanzwe, abaturage niko bari kugenda baravuga, bari kubirebera mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nka Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka za Nigeria, aho abaturage bo muri ibyo bihugu batakirirwa binginga amareta ndetse n'abayobozi babo, ahubwo ibyo bashaka babisabisha imyerekano ikaze cyane, aho bajya mu mihanda bagafunga ndetse bakagerageza kwerekana akababaro kabo. Nyuma yuko rero hari inshengero zigiye zitandukanye zamaze gutangura gufunga mu gihugu cy'u Burundi, bahereye ku shengero zigiye zitandukanye harimo n'ishengero ya Madame Denise Bushumi Nkurunziza, akaba umutambukanyi wa nyakwigendera nyine Petero Nkurunziza. Nyuma y'ibyo yaramaze kugenda avuga ku bigendanye n'ubuzima bugiye butandukanye bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'uburyo amerewe. Hari bamwe mu barundi batanguye kugenda bavuga yuko ibyahanuwe byotanguye gusohora, ndetse gushika none abarundi bakaba barimo bagenda bataka inzara ku kigero kidasanzwe, aho bavuga yuko iyi nzara itanguye kuza mu gihugu cy'u Burundi ntaho yigeze kongera kugaragara muri iki gihugu, usibye nyine kuri izi manda za General Neva. Ibikomeje gutuma rero abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza yuko batishimiye na gatoya ubuzima barimo, ndetse naho igihugu cyabo kiriko kiberekeza. Ubu noneho nyine ibikomeje kugenda biravugwa, ikibazo cyavuye mu baturage bamaze iminsi barataka ibibazo by'umutekano mu bice cyane, aho hakomeje kugenda harapfa abantu umunsi ku munsi, ndetse akaba noneho harimo ikibazo gikomeye cyane, aho zimwe mu mfungwa zikomeje kugenda zandika, izishoboye kwandika, ndetse n'abandi bagenda baratanga ubutumwa bugiye butandukanye bavuga yuko bagiye kwicwa n'inzara, ndetse ngo harimo n'imfungwa zimwe na zimwe zotanguye kugenda zirapfira ngaha muri prison nyuma yuko bamaze kugenda babura ibifungurwa. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo imfungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubundi ziba zibayeho umunsi ku munsi, ariko kandi turaza no kubihuza n'ibyo General Neva aherutse gukora muri Zambia, aho yaje gutanga inkunga ishika ku matoni 5,000 by'ibifungurwa, ariko kandi iwe inzara irimo iranuma. Abanyororo rero bararembejwe n'inzara mu mabohero menshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubutumwa bwinshi cyane buriko buratugeraho, ndetse hari abashoboye kugenda n'ubundi baraturungikira ubutumwa, aho abanyororo batubwiye yuko bamaze igihe bataronka ifu yo gucumbamo ubugari. Ku batabizi rero, abanyororo ngaha mu gihugu cy'u Burundi babayeho mu mahoro, uko babayeho mu mahoro y'u Burundi, ku munsi bahabwa igikombe c'ifu n'igikombe c'ibiharage bitetse mu mazi. Uko rero niko bandikiwe imfungurwa zabo za buri munsi. Ako gafu rero baraheza bakagashira hamwe. Hari benshi
maze ari benshi maze bagacumba ubugari. Abifise buke buke rero barasubira bagateka bya biharage mu tuvuta bakongeramwo utuboga. Abatifise bafungura ibiharage uko nyine babironka cyangwa se ko baba babihawe. Ubu rero nyine aracari iminsi haraciye iminsi atagafu nta atafu irico iboneka mu mabohero amwe namwe nko mwibohero rikuru rya Gitega. Hari amakuru atumenyesha yuko abanyororo batari bake batanguye kugwara ingwara zo gukama amaraso ndetse no gucika intege, bakaba bariko batabaza leta ngo ibagarucire. Ariko kandi hakaba ariho n'abandi bavuga yuko mu mabohero bagiye bafungiyemo n'ubundi bamwe batanguye kugenda banapfa. Ibi kandi ibibazo bitangiye kugenda bibataka bigendanye no kubura amaraso mu gihenga mu gihugu cy'u Burundi mu kigo kijejwe n'ubundi gukusanya amaraso. N'ubundi nta mugwayi urigo upfa kucibona amaraso nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Akarenganyo rero ka buri Murundi n'ubundi gatuma haboneka ibitigiri by'umurengera mu mabohero nk'uko biriko bitangazwa. Ingorane y'amabohero rero y'u Burundi ihagaze ahanini ku butungane budakora neza. Amabohero arimwo ibitigiri by'umurengera kandi igice kinini cy'abapfunzwe ni abantu n'ubundi n'abantu usanga n'ubundi bataracibwa imanza. Gupfungwa abantu n'ubundi biranyaruka ariko kubatunganiriza bikanka. Amabohero yuzuye rero inzirakarengane, bamwe na bamwe ugasanga baramaze imyaka bataburanye. Hari kandi indiri z'abanywanyi ba CNL, abanywanyi ba MCD ndetse n'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abo bose bapfunzwe bazira ivyumviro byabo. Gusa amabohero arimwo abarundi batari banke bahejeje umunyururu ntibari kugwa. Abari kurekugwa n'ubundi bakwije cane bakwije icakane c'umunyororo n'ubundi ariko bagumizwayo n'abandi benshi cyane bafunzwe ku karenganyo. Abo bose rero batunganirijwe amafaranga leta ikoresha mu kugaburira abanyururu yogabanuka cyane, ariko kandi gushika none ntoko barimo bikogwa. Aka kamo rero karatewe umushikiranganji Domine Banyankibona ajejwe amabohero tabara abanyururu bagire bicwe n'inzara kuko byakomeje kugenda bigaragara. Uyu madamu rero Domine Banyankibona niwe ujejwe n'ubundi akaba ari umushikiranganji n'ubundi ajejwe amabohero ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ariwe ibi byose biriko bireba. Ariko amakuru ariko aravugwa nuko abenshi mu bapfunzwe ari bamwe mu bantu n'ubundi basanzwe badafise batumvikana cyane basanzwe batumvikana cyane na leta ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se bakaba babarizwa mu yindi migambwe isanzwe itabarizwa ku butegetsi, itavuga rumwe n'imigwi iri ku butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibikomeje kugenda bituma n'ubundi ibintu birushaho kuzamba ndetse no kumera nabi, aho kandi bashinzwa kuba kugeza nyine n'ubundi umuntu ashobora kuba yafungwa igihe kirekire atarubanza aracigwa, ndetse niyo yarucigwa akamara gusoza igihano ciwe ngo ntabwo aca afungurwa. Nyamara bamwe bakagaragaza yuko mu gihe bakurikiza ndetse bakanakora neza byotanga umusaruro, ndetse izi manza zimwe na zimwe ndetse n'amahera leta ibiri kurakoresha mu bijejwe kugaburira izi mfungwa n'ubundi ngo amahera ashobora kuba yogabanuka. Ibi rero abarundi benshi bakomeje kugenda bavuga yuko bitumvikana uburyo abarundi bamwe na bamwe yewe n'abatari mu maprizo bariko bicwa n'inzara, mu gihe General Neva akubutse mu gihugu cya Zambia akaza kugenda asiga abemereye amatoni y'ibifungurwa ashika ku matoni 5,000 bitewe ngo n'inzara yaba iri kwiranuma muri ico gihugu bitewe n'izuba rinini ryahavuye igihe kirekire rigatuma batabasha kuba bo kweza. Ibi rero abarundi babibona nko kugaragaza yuko ubayeho neza, nyamara iwawe rurimo ruriracinga babiri nk'uko bamwe bakomeje kugenda babitangaza. Akaba ariho bakomeza kugenda bahera bamagana uyu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugeza ubu utameze neza.
Zimwe rero mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania bakaba banze gutaha ngo batazicwa cyangwa se bagahungabanywa mu bundi buryo nk'abagenzi babo bagiye batahuka nk'uko biriko bitangaza. Babivuze mu ntanguro rero z'icyumweru dusoje aho zagaragaje yuko zihangayikishijwe no gutahuka kubera umutekano muce uri mu Burundi cane bigizwemo uruhare n'imbonerakure zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Mu nama intumwa z'abategetsi b'u Burundi basuye iyi nkambi iherereye muri Tanzania, impunzi zimwe zavuze ibibazo by'abatahutse bishwe cyangwa se batotezwa ari nabyo ngo bibatera ubwoba bwo kuba botaha. Ibi kandi biriko biraba mu gihe Tanzania ubwayo yakomeje kugenda ivuga yuko ishaka yuko izi mpunzi zigomba gutaha byanze bikunze. Babwiye izi ntumwa z'abasuye mu nkambi ko uretse no gutinya kwicwa ngo amadolari ashika kuri 220 bahabwa ku muntu umwe n'ubundi watahutse ntaco amumarira, ku buryo n'ubundi usanga byarutwa no kuguma aho bari mu buhungiro. Ubusanzwe aya mahera n'ubundi bayahabwa ngo bayakoreshe mu gihe cy'amezi ashika kuri 3 abanza bakigera mu ngo zabo, ngo abafashe n'ubundi mu rwego rwo kubafasha kwishyura mu ngendo ndetse no kujya nk'uko umuyobozi w'intumwa z'abarundi Generali Nibona Bonatsinze Celestine yabigarutseho. Yabwiye izi mpunzi z'abarundi yuko umutekano wuzuye nga mu gihugu cy'u Burundi kandi ko yiteze ko impunzi zishika ku bihumbi 50 n'ubundi zizasubira mu gihugu mu mpera z'umwaka, ariko zimutera utwatsi zivuga yuko ibyo bitoshoboka. Gutsa n'ubundi izi mpunzi zaba zibarizwa mu nkambi ya Nyarugusu ndetse n'izikambitse muri Nduta zimaze iyi minsi zitaka umutekano muce w'abantu bitwaje ibigwanisho barara bajagajaga inkambi ndetse bamwe bakagirirwa nabi, bamwe bakanicwa. Izi mpunzi zikunze kuvuga yuko ari imbonerakure ziba zoherejwe na leta y'u Burundi ngo zihungabanye umutekano, bityo kugira ngo izi mpunzi ziveho zitahe nk'uko byokomeje kugenda bitangazwa. Ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma izi mpunzi nazo ziguma mu gahirahwiro, zikavuga yuko n'ubundi byanze bikunze zitopfa gutaha. Mu minsi iheje nabamenyesheje amakuru yavugaga yuko imfungwa cyangwa se abasirikare b'abarundi bashika kuri 272 b'abarundi n'ubundi bafunzwe bazira kwanga kugwana n'umuhari M23 bari bamaze gucirirwa urubanza ndetse bagenda bacwa bagabanywa mu mabohero yabo, akaba ari amabohero gushika none rero n'ubundi amabohero agiye atandukanye ashika kuri 3. Ubu noneho nyuma yo gucirirwa urubanza bakaba bagiye kujuririra. Amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi rero aravuga yuko abasirikare bagera ku 172 bafunzwe bazira ko banze kugwana n'umuhari M23 bagiye kujuririra. Itangazamakuru rya mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi aritangaza yuko abegereye imfungwa bamenye amakuru yuko aba basirikare bagiye kujuririra mu rukiko rwa gisirikare. Abasirikare bashika ku 224 bagejejwe imbere y'urukiko, babiri muri bo nibo bagizwe abere, hanyuma abahamwe n'ibyaha bajyanwa gufungirwa muri gereza ya Muyinga ndetse na Gonzi ndetse na Rutana nk'uko nayo nabibabwiye nyine babwira yuko bagabanyijwe mu mabohero ashika kuri 3. Egide Ndayiragije ndetse na Gerard Ndayizamba nibo bagizwe abayere gusa, abandi kugeza ubu ngubu bivugwa yuko aho bafungiwe batanafashwe neza kuko ngo no kubona ibyo kuja ari ikibazo gikomeye cyane. Mu rubanza rwatanguye muri Gicurasi mwaka 2024 aba basirikare bashinjwe kutubahiriza amategeko y'umukuru w'igihugu, kwigumura ndetse no kugambanira igihugu. Nta numwe wari ufise umunyamategeko umwunganira. Urukiko rwo mu Burundi rubakatira igifungo kigera ku myaka ishika kuri 30. Aba basirikare kandi bari baroherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
nyuma y'amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye Burundi yagiranye na Félix Antoine Tshisekedi agenga ufatanye mu byo kugwanya umuhari M23 ugenzuye igice kinini cy'iyi ntara. M23 rero yahiciye abasirikare benshi abandi ibafata miri kuva ugushyingo umwaka weze umwaka w'2023 kugeza muri Gicurasi umwaka w'2024 nkuko biriko bitangazwa. Ibi byose kandi n'ubundi biriko biraba mu gihe n'abandi basirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi bariko kugerageza n'ubundi kuba borungikwa ngaha muri Kongo kugira ngo babashe kuba bojya gutanga umusaruro, ariko nta kintu na kimwe byabashije kuba byohindura kubigendanye n'umutekano ngaha mu gihugu ca Kongo nkuko bivugwa. Ubu tuvugana rero uyu muhari M23 uragenzura imidugudu isaga 100 hano muri iki gihugu ca Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bw'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Kivu y'Amajyaruguru burasaba yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongera gutangiza ibitero bikaze cyane ku muhari M23 nyuma yuko uyu muhari umaze kwigarurira imidugudu isaga 100 muri teritwari ya Rucuro, Masisi, Nyiragongo ndetse na Rubero. Babisabye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kwa gatatu itariki ndwi Kanama Igoma, nkuko n'ubundi iyi nkuru turiko tuyikesha Radio Okapi. Nkuko rero biriko bigaragara hari ibice bimwe na bimwe byamaze kugenda binandikwa kugeza none bigaragaza neza yuko n'ubundi M23 yamaze gufata ibice bigiye bitandukanye. Hari muri teritwari Rucuro, muri teritwari ya Rucuro ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo agace ka Sarambwe, Canzu, ahitwa Arunyoni, Kabindi, ahitwa Ntamugenga, Bunagana, Cengerero, Bakaya, Rumangabo, Matebe, Rangira, Rukoro, ahitwa Burayi, Kiringa, Kiruhura, ahitwa Karambi, Kitagoma, Matabo, Buvunga, ahitwa Kiwanja, Kitoboko, ahitwa Kahunga, ahitwa Mabega, Majyamoto, Vicumbi, Rwindi, Cibirizi, Kikuku, Mirangi, Butorongora, Rusoga, Birundure, ahitwa Kinyandonyi, Kimaka, Kibututu, ahitwa Zarubare, Kabengera, Katare, Biruma, Kabindi, Kako, Shinda, Tongo, Home ndetse na Tongo, Malangala. Hakaza akandi gace ka Rugari, Kibumba, Mbuzi, Rwasa, Kibututu, Katoro, Ruhura, Sabyinyo, Ngwenda, Kiseguru, Katwiguru, ahitwa Nyabanira, Nyakahanga, Kisharo, Kamukware, ahitwa Kasave, Kihoto, Burambya, Nyamirima, Buganza, Nyaruhanga, Ishasha ndetse na Nyakakoma. Ibi ni bimwe mu bice bingana gutyo nyine byamaze kugenda byigarurirwa n'uyu muhari M23, akaba ariko bakomeza kugenda bavuga yuko ari bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Perezida w'urwego John Banyene yagaragaje yuko ahangayikishijwe n'uko uyu muhari ugiye kwigarurira utundi duce twinshi mu gihe c'agahenge k'imishika kuri 30 k'ubutabazi, avuga yuko kubahirijwe n'ingabo za Kongo. Naho mu bindi bice muri teritwari ya Masisi harimo agace kagiye gatandukanye babashije kuba bo kwigarurira, harimo Kicanga, Mweso, Cirorigwe, Kashunga, Kingi, ahitwa Kagusa, Mushaki, n'ahitwa Mahele, Karuba, Shasha, Kiroce, Rutobogo, Milambi, Matanda, Rubaya, Ngungu ndetse n'ahitwa Mitumbara, Rushonga, Bihambwe ndetse na Ruhonga. Urebye uko kandi umutekano n'ubundi urushaho guhungabana vuba nyuma y'iterambere rya M23 ndetse AFC, imiryango itegamiye muri leta irasaba yuko umukuru w'igihugu akaba n'umugaba w'ikirenga wa FARDC kurangiza agahenge kubahirijwe na FARDC kandi agategeka byihuse isubukurwa y'ibikorwa bya gisirikare rusange ku murongo w'imbere, ku mirongo y'urugamba, hagamijwe kwigarurira ibice byose bigenzurwa n'umwanzi nk'uko byatangajwe na John Banyene. Mu bindi bice bigiye bitandukanye kandi muri teritwari ya Nyiragongo harimo ahitwa Ruringa, Kigalame, Bulambo, Hehu, ahitwa Gwibiranda, Cengela,
Kabindi ndetse na Butobya. Avuga yuko kandi muri aka gahenge ko kuva ku itariki 24 kugeza ku ya 31 Nyakanga umwaka wa 2024 aribwo M23 yigaruriye ibice bikikije imidugudu ya Kahira muri Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi ndetse igafata n'indi midugudu ya Kwenda Kisharo Nyamirima Ishasha ndetse na Nyakakoma muri teritwari ya Rucuro kuva ku itariki ya mbere kugeza itariki 6 kwezi k'umunani umwaka wa 2024. Naho muri teritwari ya Rubero harimo Kanyabayonga, Miriki, Ruyofu, Kaina, Burotwa, Kirumba ndetse na Kimaka akaba ari bimwe mu bice bimaze kwigarirwa n'uyu muhari. Uyu yavuze yuko kandi ibi bishyira mu kaga imijyi irimo nka za Butembo ndetse na Beni aho ngo M23 ishobora gukoresha ikiyaga ca Edward muri Nyakakoma ndetse na Vicumbi kugira ngo yigarurire iyi migi. Uko byagenda kose abategetsi hirya no hino ku isi bakomeje kugenda barabwira Fregisi Antoine Tshisekedi Chilombo yuko akwiye gukora ibishoboka byose akicara ku meza y'ibiganiro dore yuko ni intambara ariko agwana atazishoboye. Icakora nubwo bimeze bityo uyu mutegetsi yamaze gucwishwiburiza abo bari kumwe mu kiganiro yuko nta na rimwe adateze no kuzaganira n'uyu muhari M23. Mbifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza. Ngaye amwe mu makuru twari dufise, turaza no kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa nga muri Kongo mu makuru yacu ari imbere. Mukomeze kumererwa neza.